vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Iri jambo twama twarisubiyemwo kenshi. Ni ijambo ryanditswe na Dr. John Maxwell. Nyereka ahari uburongozi bwiza ndakwereke aho abantu bamerewe neza. Nyereka ahari uburongozi bubi ndakwereke aho abantu babayeho nabi. Sinzi ubuzima ubayeho ingene bumeze, ariko bivanye n'iri jambo wewe nyene urashobora kwiraba mu cirore ukavuga uti mbayeho ubuzima bwiza canke mbayeho ubuzima bubi. Bivanye n'ubuzima ubayemwo uca ubona neza igicapo c'uburongozi ufise ko ari bwiza canke ari bubi. Nibutse iyi nkuru ya BARTRAM. Ndabasavye mubanze mwitegereze neza kuri iki gicapo. Mubona iki? Mubona umunyegori ariko ntaboneka neza. Murabona igori. Murabona yuko ahagaze neza yiteguriye gusama umupira. Mugabo uwo mupira ntawo mubona. Reka rero mubanze mwumvirize iyi nkuru ingene yagenze. Zari itariki 25 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 937 hariya mu gihugu c'Ubwongereza. Mu yandi majambo hari ku munsi w'Inweri. Uwo munsi hari urukino rukomeye rwahuza imigwi ya Charlton na Chelsea. Bakinira hitwa Stamford Bridge. Bugingo bari mu kibuga bariko barakina, haje igipfungu cinshi gushika yaho umugori kipa canke umunyezamu w'igori atasubiye kubona neza. Kubera ico gipfungu cari kibaye cinshi, abakinyi ntibabona neza umupira. Babakinyi bariko barakina bari hagati na hagati. Ku munota wa 60 uhagarikiye urukino aravuza ifirimbi abamenyesha ko urukino ruhagaze kubera ico gipfungu. Bari bamaze gutsindana igitsindo kimwe ku kindi. Baca barigira hamwe bamburira impuzu hamwe bita muri vestiaire. BARTRAM nawe wa munyegori baramwibagira, ntibamubwira ivyabaye, ntibamubwira ku rukino rwahagaze. Samu nawe wampaye inka muramubona ari muri position kibadashi agira ati jewe naho hari igipfungu nditeguye kudaka umupira, mana yanje mana yanje. Muramubona yavuvye. BARTRAM ararindira ku mupira uza araherura. Atangura kwibaza ati none bagabo ku mupira utaza wantinye canke? Bash aguma muri position kibadashi n'ikibugu kimuriye ntiyikoma. Arahwiwisha ati wapi ku mupira atawombona. Ati n'abakinyi none bayonze canke? Iminota 15 BARTRAM agihagaze hahandi irahera. Umupolisi acaturuka inyuma yiwe amubwira ati none ga mugabo we ngaho uracakora iki? Atereka haheze iminota 15 urukino rwahagaze. Ati urukino rwahagaze wa muhungu, mana yanje mana yanje. Ati wewe uracakora iki ngaho? Ati we ntubona ko igipfungu cabaye igipfungu? Samu arababara gose aragira ati kubera iki jewe nari ncungereye igori ryabo turi kumwe mugabo bakagenda batambariye. Samu vyaramubabaje gose cane. Mu buzima uku niko tubayeho. Abo twibaza yuko ari abagenzi bama baduhemukiye. Abo twibaza yuko ari abarongozi bacu bama baduhemukiye.
abo twibaza ko arabizigirwa bama baduhemukiye. Nuko bimeze mu buzima bwacu bwa misi yose. Iki gipfungu gisigura ingorane twisangamwo, gisigura bwa bukene, gisigura wa mubabaro, gisigura za ngwara. Iki gipfungu reka mbere tuvuge yuko gisigura n'ubujuju. Iki gipfungu gisigura ibintu bitameze neza. Ni gute twokwirinda guhemukira abo turi kumwe? Ni gute twokwirinda guhemukira abo turongoye? Ni gute twojana n'abo turongoye gushika kwihangiro tutabahemukiye? Iyo umaze kuba uri kumwe n'abantu mufatanije ibikorwa, hakaduka ibibazo, ivyo bibazo ugaca ubibatana, ukabata muri izo ngorane, bakoga batabishobora, bakarira atawe bayaha, nukuvuga ngo aho uba wabahemukiye. Ni gute twofasha abo turongoye kuva muri ca gipfungu, kuva muri wa muzimagiza? Ico gipfungu rero nta kindi kigikuraho atari umuco. Iyo habonetse umuco, igipfungu kirahunga. Umuco bisigura iki? Umuco bisigura inyishu za vya bibazo. Ni gute twobera inyishu abandi? Ni gute twotuma abandi bava mu bibazo barimo? Ni gute twobafasha gutorera inyishu ibibazo barimo? Ni gute twobaremesha tukabatera intege mu bibazo barimo? Kuzana umuco ahari umwijima, kuzana umuco ahari umuzimagiza, nico gikorwa nyamukuru c'umurongozi. Mu gihe abantu babayeho nabi, umurongozi akora uko ashoboye kugira ngo abo bantu babeho neza. Mu gihe abantu babayeho mu mubabaro, uwo muntu akora uko ashoboye kose kugira ngo abo bantu babeho mu munezero. Mu gihe abantu barajwe ishinga n'ibibazo ibi na biriya, uwo murongozi abwirizwa kubitorera inyishu. Nta kindi kimugira umurongozi atari ugutora inyishu z'ivyo bibazo bihanze abantu. Iyo tutifatanije n'abo turongoye canke n'abo turi kumwe mu ntumbero yo gutsindira hamwe vya bibazo biduhanamiye, tuba tubaye nka ba bantu bose bata BARTRAM mu kibuga wenyene, agasigara arikinana, agasigara mu ngorane zikomeye wenyene, ntihagire n'umurya akara. Ibi vyabaye rero bisigura ukwikunda birengeje, akaba ari navyo twama twagize mu burongozi, mu buzima bwa misi yose. Ukwikunda birengeje nivyo vyama bituma abantu babaho nabi. Ukwikunda birengeje niko kwama kuvamwo inkomoko y'amabi yose. Ukwikunda birengeje niko kwama kuba inkomoko y'intambara canke imishwano yose dukunze kubona kw'isi. Ukwikunda birengeje bituma abandi baba mu bibazo bikomeye cane kandi batategerezwa kubibamwo. Umurongozi wese rero aho kwikunda birengeje, ahubwo abwirizwa kwitangira abandi. Mu ntunke simvuze yuko umurongozi abwirizwa kwiyanka, oya, kuko atikunda ntiyokunda n'abandi. Yiyanka yohava yanka n'abandi, kuko umuntu atanga ico afise. Ikibi ni ukwikunda birengeje, ugasanga wangirije abandi, ugasanga watwaye umunezero w'abandi, ugasanga wagunze abandi. Ukwikunda birengeje nuko kurya ivyawe ukarya n'ivy'abandi, nuko gutwara ivyawe ugatwara n'ivy'abandi.
tube rero abitangira abandi, tube abiyumvira ku bandi, ntiduhave tumera nk'aba basize BARTRAM aho yasigaye ararugwana wenyene. Uburongozi bwiza rero burigwa, ariko kandi uburongozi bwiza buhagaze no kubwizigirwa. Ntushobora kuba uri umuntu ahemukira abandi ngo wongere uvuge yuko uri umurongozi. Ubwizigirwa rero nigo rutare rukomeye uburongozi buhagazeko. Aha vyose niho vyama bipfira mu vyerekeye uburongozi. Abarongozi batarabizigirwa bata igihugu mu kaga, kuko baraba inda zabo gusa, abo barongoye bakabibagira. Bapfa badapfa ivyo ntibibaraba, bagwara batagwara ivyo ntibibaraba. Intumbero rero twifuza gutegura abarongozi beza bazoba abizigirwa, abarongozi bazoharanira ineza y'abo barongoye, abarongozi batazokwibagira abo barongoye, abarongozi bazojana n'abo barongoye, bazobitaho mu bihe bibi no mu bihe vyiza. Ubwo burongozi rero burigwa, nta umenya vyose, nico gituma ivyo utazi uvyiga. Woba uzuri umurongozi mu bintu kanaka, woba wipfuza kuba umurongozi, woba wipfuza gutora inyishu y'ibibazo kanaka, woba hari ivyo ubona ukumva wogira uruhara mu kubitorera inyishu. Nuko rero nimba ivyo vyama bigushikira, turaguhaye kaze ukurikirane inyigisho z'uburongozi bwiza. Izo nyigisho tuzitanga ku buntu hano mw'ishure ry'abarundi bose. Urahabwa ivyigwa hanyuma ugakora ikibazo, kandi izo nyigisho tuzitanga ku buntu. Nuko rero kaze muri benshi muri promosiyo igira 35, kaze dukurikirane inyigisho z'uburongozi bwiza. Uburongozi bwiza buhagaze kuki? Uburongozi bwiza bufise urufatiro, uburongozi bwiza bufise umuzingi kubwizigirwa. Ndangira hari abarongozi babizigirwa, ndakurangire aho abantu babayeho neza. Ndangira hari abarongozi atarabizigirwa, ndakurangire igihugu abantu baniha. Turabaye kaze rero mwese muri promosiyo igira 35. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme no gufyonda kuri kakazogera. Ibisigaye reka twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose, turamuhaye kaze.